vya misile mu kibanza kirimwo amaduka mu muji wa Kremenchuk uri hagati y'igihugu ca Ukraine. President Volodymyr Zelensky yavuze ko abantu barenga igihumbi bari muri ico kibanza igihe ico gitero cagabwa. Gushika ubu babiri nibo bizwi yuko basize ubuzima, abandi benshi bakaba bakomeretse, ariko bwana Zelensky yavuze ko bidashoboka kwiyumvira igitigiri nyaco cabo hava basiga ubuzima. Buramatari w'intara wo muji urimwo yavuze ko ico gitero ari icaha cyo mu ntambara hamwe n'igihohotera kiremwa muntu. Amasanamu yagaragaye nyuma y'ico gitero yerekanye inzu zononekaye cyane, ariko abazimya umuriro bagasa nk'uko bari bashoboye kuwuzimya. Umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ry'abivunira umwansi hamwe OTAN Jens Stoltenberg yatangaje yuko iryo shirahamwe rigiye kongera igitigiri c'abasirikare b'indarangavye barenge ibihumbi 300. Uwo mugambi vyitezwe ko ushirwa ku mukono icese n'abanyamuryango ba OTAN mu nama izobera i Madrid mu ndwiza. Ni inkuru ya Katia Adler, umunyamakuru wa BBC ajejwe ivy'umugabane wa Buraya, mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Izi ni imbaraga zikomeye zongerewe umutwe w'ingabo wa NATO witeguye gutabaraho rukomeye ukava ku basirikare 40,000 bakagera ku 300,000. Iki ni ikimenyetso cy'umutekano utizewe muri iri huriro rya gisirikare nyuma yaho Uburusiya bushoreje intambara kuri Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa NATO yijeje ko inama yo muri iki cyumweru izarangwa n'impinduka zirimo ingamba zo gukumira intambara no kwirwanaho bizaba bibayeho bwa mbere kuva ibihe by'intambara y'ubutita. Ibihugu binyamuryango bya NATO byegereye Uburusiya cyane, Estonia, Latvia, Lithuania ndetse na Polonye kimwe n'ibindi biri gusaba kwinjira aribyo Finland na Sweden, byakomeje kugaragaza ko byugarijwe n'intambara yava ku muturanyi. Bitegereje ko habaho gukaza umutekano ku buryo bwo hejuru muri aka gace ka NATO. Abakuru b'ibihugu indwi biteye imbere kurusha ibindi ku isi bigize umugwi uzwi nka G7 canke G7 biyemeje gufasha Ukraine igihe icyo cyose bizoba bigikenewe. Nyuma y'ibiganiro mu Budage vyagizwemo uruhara na President Zelensky akoresheje uburyo bwa video, bavuze yuko bazobandanya kuronsa Ukraine ibikoresho vya gisirikare vyihutirwa hamwe n'ivyo kwivuna umwansi. Biyemeza kandi kubandanya batanga imfashanyo y'ivyankenerwa vya minsi yose, amafaranga hamwe no gushigikira Ukraine mu vya diplomasi. Abo barongozi bavuze yuko bazokongera ibihano ku Burusiya. Basavye kandi Uburusiya kwemera ubu bwavuba yuko imfashanyo y'ibifungurwa yinjira muri Ukraine. Itohoza rya BBC hagataho ryabonye ibimenyetso vyerekana ko abasirikare b'Uburusiya mu karere bagenzura basahuye ibihumbi vy'amatoni y'ivyo kurya vyimbuwe na Ukraine, ariko Moscow yahakanye ivyo vyagiriji vy'ubusuma. Aya na makuru ya BBC. Inama y'ishiramwe mpuzamakungu ONU yerekeye amabahari yatanguye no munsi Lisbon, ikaba ariyo nama nk'iyo ihambaye kurusha izindi imaze kuba. Iyo nama yateguriwe hamwe n'ibihugu vya Portugal na Kenya, ikaba arakaryo ku mareta, abahinga mu bumenyi, abagwiza tunga hamwe n'abaharanira agateka k'ibidukikije ko kuganira kucokogwa mu guhangana no guhumana kw'amabahari hamwe n'ihindagurika ry'ikirere. Ni inkuru mushikirizwa na inkuru ya Alison Roberts, mushikirizwa na Siriake Muhawenayo. Umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yabwiye abitavye iyo nama i Lisbon muri Portugal ko isi ihanganye n'ikibazo c'amabahari mu gihe ihindagurika ry'ibihe rihungabanya ihererekanya ry'imfungurwa rigatuma haba n'uturere atandya zikirangwamo. Dutegerezwa guhindura uko ibintu vyifashe. Uko niko yavuze, ari nako agabisha ko iterambere rizokwiyongera buke cyane. Kuva ubu gushika ku munsi wa gatanu, abitavye iyo nama bagira ku bihumbi 7 bava mu bihugu birenga 100 bazoganira ku bintu bitandukanye nko gutuma igisata c'ingenzi gikomera, kudakoresha ibitoro mu gutwara ibintu mu mazi no kurondera ibindi vyosubirira amaplastike. Ishirahamwe ry'abakozi rikomeye kurusha yandi muri Tunisia ryahamagaje yegeregere ya bose igira kabiri mu kwiyamiriza amategeko ya leta ajanye n'ivy'ubutunzi. Iryo shirahamwe ryitwa UGTT rifise abanywanyi bashika ku miliyoni, kandi ihagarikwa ry'akazi riheruka ryo mu ntango y'uku kwezi ryahagaritse ubuzima bw'ico gihugu cyo mu buraruko bwa Afrika. Leta ya Tunisia iri kwiritegurira kugirana ibiganiro n'ikigega mpuzamakungu FMI kugira ihagarike igihombo c'inzego za
za leta. Iryo shirahamwe ry'abakozi riserukira benshi mu bakozi ba leta rikaba ryavuze yuko leta zo kwemera ibisabwa na FMI vyuko imishahara itoduzwa hamwe no guhagarika inyongera itangwa y'ibifungurwa n'amasoko ntanganguvu. Sentare mu gihugu ca Malawi yakatiye abantu 5 mu nyororo wo guherayo bakanabwirizwa gukora ibikorwa vy'inguvu kubera icaha cyo kwica umunyamwema canke umunyamweru mu 2018. Ikiziga ca McDonald Masambuka bagisanze aho cahambwe mu kinogo gitoyi hacindwe zitari nkeyi aburiwe irengero. Abo baciriwe urubanza Iblantaya barimwo umupatiri wa Gatolika, umupolisi hamwe na mwene wabo wuwo yishwe. Mu kwezi kwa kane niho sentare yabahamije icaha cyo kwica abantu b'abanyamwema rero bifitanye isano n'abemera imiti itangwa na barumenyi, ikababwira yuko ngo bazoronka amahigwe yo gutunga mu buryo ariko atari bwo. Jacques urakoze Robert Patrick Mesiga. Iperereza rya BBC ryashyize ahagaragara urusobe rw'ubucuruzi bw'abantu buvana muri Tanzania abana bafite ubumuga bakajyanwa muri Kenya. Benshi muri bo bakwa ababyeyi babo babizeza ubuzima bwiza, nyamara ariko benshi bategekwa ku ngufu gusabiriza ku mihanda rimwe na rimwe mu gihe cy'imyaka myinshi, mu gihe ababafashe babyungukiramo. Ni inkuru ya Angeli Mwangi mugezwaho na Kwimeni ku Magenge. Namaze umwaka urenga nkora amatohoza kuri urudandazwa rutagira ubuntu mvugana n'abasezi bagendana ubumuga. Umwe muri abo ni Fara w'imyaka 24 amaze hafi igice cy'ubuzima bwiwe akoreshwa muri ubwo buja. Abamuzanye bamukuye mu muryango wiwe muri Tanzania bemereye abavyeyi ko bazoja barabarungikira amafaranga, ahubwo Fara yahatiwe gusegerereza mu mabarabara. Aronka amafaranga angana n'amadolari 18 ku munsi, ariko nta na rimwe we agumana. Igihe Fara yatubwira yuko akubitwa nabo bamukoresha buja, twaciye tubimenyesha igipolisi ca Nairobi gica gitangura gusaka. Mu rugo rumwe bahasanze umwana akiri muto n'abantu 5 bari bugaraniwe mu cumba kitagira amadirisha. Baciye barekurwa bose hamwe na Fara. Abagabo 2 bagirijwe ivyaha byo gucuruza abantu, ariko abahinga bavuga yuko hari abandi bana benshi bagendana ubumuga bacuruzwa kandi bagakoreshwa buja buri mwaka. Inkuru ya Mwayingeri. Reka dukomereza n'amakuru ku buryo burambuye mu gihugu cya Malawi. Abantu 5 barimo n'umupadiri wo muri Kiliziya Gatolika bakatiwe gufungwa burundu no gukora akazi k'ingufu kubera uruhare rwabo mu yicwa ry'umugabo wari ufite ubumuga rw'uruhu rwera cyangwa se nyamwema mu Kirundi muri Malawi hashize imyaka 4. Bahamijwe icyaha cyo kwica McDonald Masumbuka wari waraburiwe irengero mu kwezi kwa gatatu 2018 mu majyepfo ya Malawi. Ni inkuru ya Emmanuel Gunza mugezweho na Yvette Kabatesi. Nurubanza rwababaje abanyamarawi benshi. None ubu abishe McDonald Masumbuka bazamara ubuzima bwabo bwose bafunze, aho bahamijwe ibyaha byo kwica umusore w'imyaka 22 wari ufite ubumuga bw'uruhu bakunze kwita nyamweru. Abandi 6 barimo umupolisi ndetse n'umuvandimwe w'uwishwe bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka 30 na 60 kubera ibyaha byo gucuruza ibihimba by'umubiri by'abantu. Bwana Masumbuko yaburiwe irengero kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu 2018. Umurambo we waje gutoragurwa nyuma y'ibyumweru aho yari yarashyinguwe mu mva itari yaracukuwe cyane. Urupfu rwe rwabaye mu bihe byo kwibasira banyamweru barengaga 40 muri icyo gihugu cyo muri Afrika yo mu majyepfo. Izindi manza zirenga 20 z'abakoreye ubugome banyamweru ziracyari mu nkiko zo muri Malawi. Ubwo bwicanyi bufitanye isano n'imihango ijyanye n'ubupfumu, ababikora bakaba bizera mu buyobe kw'ibihimba by'umubiri w'abanyamweru ngo bizana amahirwe. Inkuru ya Emmanuel Gunza. Imitwe 2 ya politiki y'abarundi ikorera hanze y'igihugu PPD Girijambo na MSD iravuga ko kugira ngo iyi mitwe yitwaje intwaro ikomoka mu Burundi iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ive ku butaka bw'icyo gihugu, ari ngombwa ko leta y'u Burundi yumvikana n'iyo mitwe mu rwego rwa politiki. Mu rwandiko yandikiye Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta uyoboye umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, iyo mitwe ivuga ko imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo itazarangizwa n'ingufu za gisirikare.
iyo mitwe ibisabye nyuma yaho abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bafashe icyemezo cyo gushinga umutwe wa gisirikare uzoherezwa muri Kongo gufatanya na leta y'icyo gihugu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ifite inkomoko mu bihugu bituranye nayo. Umwe muri iyo mitwe ni Tabara igizwe n'abarundi. Alexis Sinduhije uyoboye ishyaka rya MSD ryaciwe mu Burundi na leta y'icyo gihugu ari mu bashyize umukono kuri iyo tangazo. Mu kanya navuganye nawe atangira asobanura impamvu bandikiye Uhuru Kenyatta. Twebwe rero twamwibukije yuko ikibazo cy'u Burundi kitanagoye kuko hariho amasezerano yarusha igihugu ciwe cyo muri Kenya cyari gihari yarusha mu gihe basinya ibihugu byose byo mu karere byari bihari, tukibutsa yuko bobwira leta y'u Burundi ko yo kwicarana n'abari mu matati y'ibibazo byo mu Burundi kugira babitorere inyishu. Itangazo mwasohoye rivuga ko abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa East African Community Afrika y'Iburasirazuba bataranye mu kwezi kwa kane cyegiye bigaga ku kibazo cya Kongo agomba kubaho inyishyu ya politiki mbere y'uko hatangira gukoreshwa ingufu. Nabonye namwe mushaka kuvuga ko ibyo bireba u Burundi. Nkundira simvuge ibiraba akarere, ikibazo cyo mu karere ngombye gukivuga muri rusangi ni ikibazo cy'impunzi. Impunzi zatanguye muri 59 mu gihugu cy'u Rwanda, ariko mu ngundire ivyo bibazo sindabijemwe mvuga ivy'iwacu. Twebwe tuvuga tuti ibibazo biri muri Kongo, muri Kivu y'Amajepfo ahanini biterwa n'ibibazo biri mu Burundi. Ibibazo biri mu Burundi ni ibibazo vya politiki. Twebwe tugasaba yuko imigambo yose iteye kubiri na leta y'u Burundi yuko yo kwicarana na leta y'u Burundi kugira ngo batorere nyishu ikibazo c'amatora mu Burundi. Nivyo turondera. Muri Kivu y'Amajepfo haravugwa imirwi y'abarwanyi b'Abarundi yitwaje intwaro barwanya leta y'u Burundi, ndetse unashinjwa kuba uri inyuma y'umwe muri iyo mitwe. Ibi ntago byaba ari nko kwitangiriza kugira ngo uriya mutwe w'ingabo za East African Community Afrika y'Iburasirazuba ugiye kujya muri Kongo uzatangira kubahiga, mugashaka kubanza kuvugana na leta mbere yuko batangira kubahiga? Dushinjwa nabande? Leta y'u Burundi muri rusange. Leta y'u Burundi ari inshinja kuvuga ko ibivuzo kuri. Koreka rero ngubwire gatoyi. Nijyari muri Kongo intambara izitabaye. Mwibaza yuko kijya gisirikare cyo mu karere arico kizogarura amahoro muri Kongo? Nijyari muri Kongo ibisirikare byo mu karere bitagwaniyeyo? Amahoro yaraboneka muri Kongo, nta na rimwe ibisirikare bitigeze bijayo. N'ubu hariho n'igisirikare mpuzamahanga ca ONU, ariko nta mahoro yigeze aboneka. Urumva rero nimba bagomba kuzana kandi ibindi bisirikare ngo nivyo bizozana amahoro, ivyo baribesha cyane. Nta mahoro azoboneka muri Kongo ngo kubera bazanye ibisirikare vyinshi ngo bizogarukana amahoro. Ariko iki cyuko leta ibashinja kuba muri inyuma y'umutwe wa Tabara ndumva ntacyo mu bisobanuro cyane. Leta y'u Burundi ntinyagiriza ivyo vya Tabara gusa, inyagiriza ibintu byinshi. Kubera ndayigwanya, nshaka yuko twicarana tuvugane ivy'amatora kugira ngo abarundi bonyene baze bitorere ababatwara. Mufite umutwe witwaje intwaro muri Kongo? Nta mutwe witwaje intwaro dufise. Hari abarundi muri Kongo bariko bagwanira agateka kabo. Nico kimwe nanje byo leta y'u Burundi ivuga sivyo vy'ukuri, ariko bari abarundi bagwanira agateka kabo bari muri Kongo bo bafashe ibigwanisho, je ngwanira agateka kanje mu nzira ya politiki. Alexis Sinduhije uyoboye umutwe wa politike MSD. Turacyashakisha leta y'u Burundi ngo twumve icyo ibivugaho. Reka noneho tugiye mu karere ka Karongi mu Rwanda, aho mwarimu Hezekiel Habumugisha wo mu ishuri ribanza rya Gitarama yavumbuye igisubizo cy'ubukene bw'imfashanyigisho akoresheje impapuro zakoreshejwe. Uretse kubona izo mfashanyigisho akorera iwe mu rugo, icyo ni igikorwa kimwe mu ntwaro zo kurwanya ihumanya ry'ikirere, kuko mu bisanzwe bene izo mpapuro zitwikwa. Mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutsa aherutse aho i Karongi, aho yavuganye na mwarimu Ezekiel Habumugisha maze adutegurira inkuru ikurikira. Murabona imbuto, amapapayi, imineke, harimo injerekani, harimo inkoko, harimo
ibisabo. Turi mu murenge wa Bwishyura w'akarere ka Karongi aho twasuye mwarimu Ezekiel Habumugisha wigisha mu ishuri ribanza rya Gitarama. Akazu gatoya abamo ni nako adanduyemo ibikoresho yabumbye yifashishije impapuro zishaje zakoreshejwe. Aha uhasanga ibikoresho byo mu gikoni n'ibindi byo mu rugo, ibikinisho by'abana, amashusho agaragaza imbuto z'ibiribwa n'ibindi. Byose mwarimu Habumugisha ngo abikora mu mpapuro zakoreshejwe nk'imfashanyigisho aheraho afasha abana. Murabona imbuto, amapapayi, imineke, harimo injerekani, harimo inkoko, harimo ibisabo. Dufite imfashanyigisho zifashwa mu kwigisha siyanse, harimo ibice by'umuntu, hari imibare 1 2 3 4 5, hari n'inyuguti zifashishwa mu kwigisha. Habumugisha avuga ko yatekereje uyu mushinga kuko yari afite ibibazo by'imfashanyigisho kandi akanasanga izi mpapuro zakoreshejwe ziteye ikibazo gikomeye ku bidukikije. Mbonye kuntu ibipapuro tubitwara ku ishuri, mu by'ukuri iyo batwitse ibipapuro bikazamuka byangiza ikirere, ndumva ikirere kiba gihumanye. Rero ndavuga ati natanga umusanzu wanjye nkora imfashanyigisho zikoze nk'ibyo bipapuro biri kwangiza ikirere. Mu gihe kitagera ku mwaka amaze atangiye umushinga, Habumugisha amaze kumenyekana cyane. Bamwe mu bo bakorana bavuga ko yabaye igisubizo kuri bo kuko bitaboroheraga kubona izi mfashanyigisho. Uyu ni Pascal Makombe wigisha mu ishuri ry'incuke riri hafi aho. U Rwanda rwacu rugizwe n'intara 4, hakabaho n'umujyi wa Kigali. Kugira ngo ntandukanye za ntara n'uturere, ntara mwegere ndawera mfasha untize ino karita wakoze kugira ngo imfashe kujya kwereka abana, kuko buriya abana bakunda ibintu uri kubigisha babone babikoreho. Noneho akamenya ngo igihugu cyacu ubu ikarita nuko bimeze, hari intara y'Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru. Bamwe mu baturanyi be ngo babanje kumuseka, abandi bagatangazwa n'imyitwarire ye ubwo bamubonga agenda atoragura ibipapuro byashukunywe hirya no hino. Gusa abatari bake bamaze kumugarukira. Ndacyayisenga Elia ni umubyeyi w'umuturanyi. Mfite umwana wiga mu isidi ya mbere. Ikintu cyanshimishije hano, yaraje ateranya izi nyuguti mwabonye cyangwa se n'izi nyajwi akuramo izina rye. Byaranshimishije umva umwana wo mu isidi ya mbere kugira ngo ateranye inyuguti gutya azandike, nagenda mu ikaye imwe abyandike. Kugeza ubu Habumugisha avuga ko ibyo akora abyifasha wenyine yifashishije umushahara we mutoya. Gusa ngo akenera ibintu byinshi nk'amarangi, ifu y'imyumbati imufasha gufatanya no guhisura ibyo abumba. Habumugisha uvuga ubona yifitiye icyizere, yemeza ko uyu mushinga wafasha benshi muri bagenzi be mu gihe yaterwa inkunga. Mba numva ibi bintu bigeze ku rwego rushimishije, bikaba nk'uruganda. Ibikoresho baracyari bike kuri njyewe, nk'amarangi yarahenze, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo bintu ubundi ubusanze hano huzuye, nubwo yenda horoze kuko ari hatoya, ariko ubusanze huzuye byinshi cyane. Iyo nza kuba mfite ibikoresho bihagije, papa ndabibona, ariko y'amarangi kikaba ikibazo. Inzozi ze ngo nuko yazabona umushinga wagutse kugeza ku rwego rw'uruganda, ndetse ukaba wanamubyarira inyungu kandi unarengera ibidukikije. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Karongi mu burengerazuba bw'igihugu. Iradiyo mwumva ni BBC Gahuza Miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwave, naho abari kuri internet madukurikira kuri Facebook Live. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Twerekeze hakurya ya Goma mu mujyi wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka muri uwo mujyi baravuga ko barimo kugirwaho ingaruka n'icyemezo leta ya Kongo yafashe cyo gufunga imipaka ku isaha ya 9:00 hashize icyumweru. Iki cyemezo gitangiye gushyirwa mu bikorwa ni nyuma yaho Kongo ishinje u Rwanda gufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa M23, ibirego leta y'u Rwanda ihakana. Umunyamakuru wa BBC Ibyo Bucyana yasuye bamwe mu bacuruzi bakorera mu mujyi wa Rubavu maze adutegurira inkuru ikurikira. Ninjiye mu isoko rya Cross Border Market riri hano neza ku mupaka wa Petite Barrière. Ni isoko rinini ryubakiwe ubucuruzi mpuzamahanga buhuza abaturage ba hano mu mujyi wa Rubavu nabo mu mujyi wa Goma muri Kongo. Uko ndushaho kwinjira imbere cyane hano ku ruhande rw'abacuruzi b'inyama n'amafi, bimwe mu byo kurya abaturage bo muri Kongo bakunda,
hano bicururizwa harera, nta bacuruzi benshi bahari ndetse n'abaguzi baraza umwe umwe. Amazina yanjye ni Habimana Jean Zodier, ngaba ngora uyu murimo w'ububaza ariko bikaba byaranze bitewe n'imihahirane mikeya yo muri Kongo. Ingaruka byatugizeho ni uko abakongomani baza kutugurira inyama, ubu tukaba dusigaye ducuruza n'ibiro 20 birangire ku munsi, kandi ngibi ifite ngibiro 150 cyangwa ibiro 200. Urareba imwe tuyicuruza turi ngabagabo hafi bageze muri banga bageze muri batandatu, nazo ndizishira. Ubundi mbere wacuruzaga nk'inka zingahe ku munsi? Nacuruzaga inka 3 n'igihe nyine zigashira. Ubu singirangiza n'akaguru kamwe k'inka. Madamu w'Amahoro we acuruza amafi y'ubwoko butandukanye muri iri soko, nawe avuga ko ari nkaho ntacyo gicuruza. Ntabwo tubasha kugurisha, twagurishaga abantu bavuye Igoma, abakongomani bakaza kuduhahira, natwe tukagurisha, abaranguzi tukaranguza zikagenda, abo kudetaya tukadetaya amakaye, abo bakongomani bakaza bagapakiza, iz'umwotsi bagapakiza. None ibyo nibigihari, isoko ryataye agaciro bitewe n'iki? Kubera ikibazo cy'umupaka n'uyu mutekano muke, isoko ryabaye ritakibaye isoko, kubera ko abarikoreragamo benshi ni abakongomani n'abanyarwanda. Mu bihe byiza n'ibiri 100 byabaga byagurishwa bikarangira cyangwa se bikanarenga. Ruwazaga agatwara ibiri 100, ibiri 50 bitewe nuko isoko rihagaze. Kuba uyu mupaka usigaye ufunga ku isaha ya saa 9 z'amanywa ngo bituma urujya n'uruza rw'abaturage bo ku mupaka bo ku mpande zombi rutakiri nka mbere. Ubuyobozi bw'umujyi wa Rubavu buherutse gutangaza ko bukangurira abaturage ba Rubavu kugabanya mu buryo bushoboka ingendo zitari ngombwa zerekeza mu mujyi wa Goma ku mpamvu z'umutekano wabo. Umupaka wa Petite Barrière niwo mupaka wa mbere mu mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bituranye kugira urujya n'uruza rw'abaturage benshi bakora ubucuruzi butandukanye. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Rubavu. Yves Bucyana, reka noneho mwumve ibyo tubahishiye mu ikinamico ry'ejo urunana. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, uwo mukobwa ngo ni Kantengwa yabaye iki ku buryo utakazi kawe ukaza gukora ke? Ubu se urabona njye nishimiye guhomba abakiriya bo muri uyu mugoroba bude? Si icyo nkubaza se, ndahanyuze nsanga harakinze ngo uhamagaye ntiwanyitaba. Impamvu nyine ntakwitabye nuko ntari kuzana telefone muri ibi bijumba usanze mpata, nayisize mu nzu. Kantengwa se yagiye he? Ni 12:45 kuri BBC. Unoneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, kaze muri iki kiganiro cyacu gihereye mu mupira w'amaguru mu Rwanda, aho ku munsi w'ejo hategerejwe umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Ikipe ya APRFC yegukanye igikombe cya shampiyona ifite amahirwe yo kwegukana n'iki cy'amahoro ubwo izabihura na AS Kigali. AS Kigali nayo izaba ifite ishyaka ryo kwegukana iki gikombe kugira ngo ibe yahagararira igihugu mu gikombe cya CAF. Umwanya wa gatatu wo ugomba gukinirwa hagati ya Police FC na Rayon Sport. Tukiri aha mu Rwanda, ikipe ya Sunrise na Rwamagana City nizo zatsindiye kuzamuka mu cyiciro cya mbere zisimbuye Etoile de l'Est na Gicumbi yo yamanutse mu cyiciro cyo hasi. Mu karere, ikipe ya Young Africans yo yegukanye igikombe cya shampiyona cy'umwaka nyuma yo kunganya na Mbeya City igitego 1-1. Mu gihe hasigaye umukino umwe ngo shampiyona irangire, imibare iragaragaza ko Young Africans yanikiye izindi kuko irusha Simba ya kabiri amanota 11 yose. Umukino uheruka Simba yo yatakaje amanota itsindwa na Magereza igitego 1-0. Mu mupira w'amaguru kandi icyo bane cyose mu bakunzi b'ikipe ya Manchester United itarasinyisha umukinnyi n'umwe mushya mu gihe bizwi ko amazina menshi yamaze cyangwa agomba gusohoka muri ikipe. Umutoza mushya Erik ten Hag ngo arifuza cyane umusore Frankie de Jong wa Barcelone, ndetse n'ibiganiro ngo bishobora kuba bigeze kure
gusa abakunzi b'iyi kipe basa n'abari biteze ko iyi kipe igomba gusinyisha abakinnyi benshi bakomeye dore ko yashoje umwaka ku mwanya mubi cyane wa gatandatu n'amanota makeya itaherukaga kubona. Kudasinyisha abakinnyi ku gihe bikaba bishobora kubangamira umutoza mushya uzaba uri ku gitutu cyo gusubiza ikipe muri Champions League. Aha muri Manchester United kandi amakuru avuga ko ikipe yateye utwatsi icyifuzo cya Barcelona cyo guhabwa Harry Maguire umaze igihe anengwa cyane. Umutoza mushya Erik ten Hag ngo yaba yifuza guha amahirwe uyu kapiteni ngo arebe ko yasubira mu bihe bye byiza. Hagati aho rutayizamu Cristiano Ronaldo nawe ngo yanze icyifuzo cya David Beckham wifuzaga kumujyana mu ikipe ye ya Inter Miami ikina muri shampiyona y'Amerika. Umusore Jesse Lingard ugomba gusohoka muri Manchester United nyuma yaho amasezerano ye arangiriye ategerejwe cyane mu ikipe ya West Ham United yagiriyemo ibihe byiza ubwo yakiniraga umwaka ushize by'intizanyo. West Ham ngo yamaze kugaragariza uyu mukinnyi kwimwifuza kandi ishobora kuba nta nzitizi izahura nazo kuko nta masezerano ariho yasitira umusore w'imyaka 29. Aha mu Bwongereza kandi ikipe ya Arsenal ngo yaba yamaze kumvikana na Manchester City ngo yegukane rutayizamu Gabriel Jesus hishyuwe miliyoni 45 z'amapawundi. Gabriel yafashije cyane Manchester City ku gikombe cya shampiyona yegukanye ariko ngo ntiyizeye umwanya uhagije mu kibuga nyuma yaho iyi kipe isinyishirije igihangange Erling Haaland imukuye muri Borussia Dortmund. Mu mikino ngororamubiri Sherika Jackson yabaye umukinnyi wa gatatu unyaruka cyane mu bagore asiganwa metero 200. Hari mu marushanwa y'isi yaberaga muri Jamaica. Jackson akoresha amasegonda 21 n'ibice 55 ukaba ari nawe wari wabaye uwa mbere mu kunyaruka metero 100 ku munsi wo kwa gatanu. Ku mwanya wa mbere w'abagore banyaruka cyane haza Florence Griffith we ufite umuhigo w'amasegonda 21 n'ibice 34, naho ku mwanya wa kabiri hakaba Thomson Hera ubitse umuhigo w'amasegonda 21 n'ibice 53. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe, ikiganiro cyacu natugisoreje mu gisho ryiza. Genda Jean Claude Mwambutsa. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Ni nawe rero ushoje amakuru yacu yo kuri wa mbere itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu. N'amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari J Megani. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet ni BBC Gahuza .com ndetse no kuri Facebook. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango na hejuru.